omono amotono otono. Ego byo bibaze gushika akaba ari nk'umuririmbyi muri bajye bato agusaba collabo ukaya. Bajya bibaza yuko bo bari hejuru. Bajya nibo mora nankira jewe. Ariko bato je sindabankira. N'abafite amalebo benshi muri bo. Hajya na housing. Ejo ujya mu artiste ugasanga bariko baramwirukana mu nzu ngo kubera yabuze 200 million kuri hinso. Turabaramukije bakunzi ba K90 TV nkuko twama tubikora twama tubadana aba star ibintu bishushe ibintu biryoshe gusa uyu munsi rero twaba turi kumwe n'umustar akomeye cyane ego ni Dr Cloud murakomeye omono amotono otono. Yeah man, this is Dr Cloud, the conquering lion and tribal Judah. Beat sister. Uko bien? Ego. Yeah. Mwavyumvise rero mwamwumvise ingena je neza Dr Cloud hanyuma rero twashaka kutwakira na kapira k'ijya ndirimbo ivya babiri. Mbwira kunkunda chatugire ivya babiri. Mbwira kunkunda chatugire ivya babiri. Yeah man. Dr Cloud abaririmbyi benshi uri umustar ariko biratangaje cyane kubona utarimvira kuri album bimeze gute haburiki je nafise album nyinshi cyane sister ariko ubu msigaye nsora amasingle gusa ariko je nafise album nyinshi. Ufise album zingahe? Kuva ntangura kuririmba ego zirashikana 20. Iyo uheruka gukora bayikoze ryari? Bon indiri album ego album meruka gukora yari yitwa Contre Succès. Ego kubera ko udakora n'abaririmbyi benshi bazwi ki DJ Feedback byagenze gute ngo uyumvi ngo niwe yakurondeye byagenze gute? Bon jewe en fait ni nka petit frère Philbert ni nka petit frère bafise Rantown DJs bakora ibintu bafise association y'aba DJs so bitwa Rantown DJs so bose n'abagenzi banje so umunsi umwe twari twicaye na Philbert arambwira nashaka yuko twakorana indirimbo nambwira na problem nta ngorane jewe ndi d'accord tuja dukora uko ego byo bibaze gushika akaba ari nk'umuririmbyi muri bajye bato agusaba collabo ukaya. Ego birabishika apana bato bajya bakuru bajya bakuze aho bajya bakuze nibo muranya nankira bajya bibaza yuko bo bari hejuru bajya nibo mora nankira jewe ariko bato je sindabankira umbaza uti kubera iki bajya bato muranda bajya bakuru bibaza yuko ari bo bakuru igituma muranda bankira ni kubera n'ukuntu kwanza umuntu akaza akanyiyemerako uza wiyemera sasa unakuja wiyemera imbere yanje je ndo wakera wangu ukaza d'abord wiyemera unatanga umuziki ejo ukaza wiyemera ukamenga uri kuransaba nk'umuntu uri kurandamuza uricara ukaza uko na respect na adabu ukaza uko na respect ukicara tukavugana para kuza tungo doctor tufanye collab ivyo nibibaho so je nankira bajya nyene bibaza yuko bo ari bakomeye bajya batonya je sindabankira. Ni kuvuga umuntu ashaka gukorana collabo na Dr Cloud yo bigenza gute? Icya mbere umviriza ndakubwire jewe je nduba abantu je mbashaka abandi bantu nabo bubahe ushaka gukorana collabo na Dr Cloud ndukuza uciye bugufi indero ubwa mbere hanyuma nashaka kubaza indirimbo nyinshi zawe uzikorera kwa Koli kubera iki? Yego ndazikorera kwa Koli kubera Koli niwe muntu jewe ndamukundira ibintu byinshi. Icya mbere novuga Koli ni umuririmbyi kandi ni umuproducteur hanyuma Koli ni umuntu yubaha hanyuma Koli ni umuntu azi umuziki urumva arazi instruments zose Koli ni umusicien 100% urumva hanyuma ikindi kintu nacyo Koli niwe muntu office studio ngaha ya mbere
nziza ifise qualité ya mbere ngaha mu Burundi bwose niwe muntu wa mbere afise studio nziza ifise qualité ya mbere nta yindi studio niba kubeshe je ndaza umuziki so bijya byose abandi bigira ama publicité bijya no kubesha biremewe kudanganya studio ya vrai no mu producteur wa vrai Nicoli niyo studio ya mbere ngaha mu Burundi bwose ifise qualité n'indirimbo ushobora no kuyikina ushobora no kuyipresenta hanze bakayemera aho ni kwa Koli. Yes. Hama iyo ndirimbo yawe navuga ko ari nshasha ibya babiri ubona yagushikanye hehe yakiriwe gute n'abafans bimeze gute? Oyaje mbona vraiment abantu bose bayikunze sinzi ko nawe wabibonye wabibonye so jewe ndashima kandi nk'amashimiye abafans bose n'abantu kuno bayakiriye mbona bayikunze cyane ariko kandi urabona ndacari shasha ariko imaze 2 semaines ariko une semaine je crois une semaine et demie ariko kabona ukuntu abantu bayakiriye jewe byanshimishije cyane kandi byanejereje sana so nanezerewe kandi abafans bose ndabakunda vraiment sino babeshe. Hanyuma izindi ndirimbo bimeze gute? Urafite izindi ndirimbo ziri novuga nko ziri mu gikoni bimeze gute? Je ndi artist, je ndi artist. Sivyo? Je ndi artist niko kazi kanje. Je mfite indirimbo zishika amajana 5 zicaye hajya ntarigera sohora. Urumva? Je ngena nkuramo kamwe tunkabaha, kamwe nkabaha. Twitege yindi rya. Video kwanza iyi izosohoka next week. Hanyuma imaze gushiraho video hanze zoca ndabayindi shasha inshallah. Dr. Claude muri kazoza yibona gute ageze he? Kazoza ni Imana ibipanga nibaza kubera. Oya ariko mufite ivyo wifuza ivyo ushaka gushikako. Oya ivyo nifuza abana je ndabafise alhamdulillah. Umuntu wese yifuza kugira ibintu vyiza. Mama wabona yego araho ameze neza ko bien jengira umugoro umwe singira babiri ubazira nitwa Nina Nishimye nkabankorera K90 TV hama waruze ko afise abana ariko twashitse wana mugore twasanze si unabona kwa sasa je nyene yego unaona kama niko mtu serious sana kweli so jewe en fait jewe umudamu wanje n'abana banje bari hanze baba hanze umugore wanje akorera hanze n'abana bari hanze and umusiribateri ariko ari serieux umusiribateri ari serieux adashurashura asha ndayibora kabisa wabibonye yego bro ni musaze wanje yego kweli hari ikintu mubonye gisa n'umuntu w'umusista nga wapi bro amuna aho gusaza ariko gumutera ubumujene sindi na po yawe urazi gituma jewe si shavura jewe si shavura niyo sokre si shavura nukuvuga wewe jewe umbwiye jewe unshavuje chanda gukwepa nkaca nigira je nkunda amahoro je ndi umuntu w'amahoro cyane sana so nico gituma ubona peut-être ngumandi nirabura tu bien hanyuma ikindi kintu je ndatwenga guhera mu gitondo gushika mu ijoro gusa kuva twashikenga sindabona utwenga natwenze sana nachekaga sana cheka basi asi niko nacheka sahi mama. Okay, Dr. Claude uri umustar kuva kera ariko turavye abandi bastar bafise amalebo bafasha abandi bantu mu kuduza umuziki w'indonti eske wowe ico cimvura gifise ibintu nk'ibyo? Ndagifise ariko benshi muri bo n'abafise amalebo benshi muri bo hajya n'ama housing hajya baba ko barironderera inoti suguteza imbere aba artiste no wewe ushobora kubona ufite tara nkaguhamagara nkagushira muri studio ukaririmba sivyo weje kuririmba jewe nkagukuramo tuvuge nk'imiliyoni amajana 2 nkaca ndakuriha 1 million umva ubwo atari ubusuma so simvuze ni bose ariko benshi muri bo hari abakora ivi none mubwira gute umu artiste
okay wamushije wowe uri kuramubwira ngo yamenyekanye wafashe umu artiste uramushize ngaho umuhaye studio umuhaye video uramubwira ama video tusa hanyuma ugaca umubwira ngo urabona no akabura akakwinjiriza amahera par exemple akakwinjiriza nk'imiliyoni 50 ejo ujya mu artiste ugasanga bariko baramwirukana mu nzu ngo kubera yabuze 200 miliyoni kuri hinso. Sasa iyo ni right wumva iyo ari right urumva simvuze bose ariko hari abo maze kubona sivyo hari abo maze kubona nkabona abartiste babo kuntu bari mu ngorane urumva bitwa yuko ari abastar. So icyo novuga kugira label ni sawa ariko iyo label uyigire ofisi intumbero yo gufasha apana kugira intumbero yo kukoresha abantu wewe wiyungukire wewe wenyene tu comprends wiyungukire no apana ku nyungu zawe ku nyungu bajya ba artiste wazanye. Okay je vais bien bashobora kuba bakenye ariko kubera wowe ugaca bafatira ngo kubera bakenye ugaca utangura kubajya kubarirako. Sasa ucumbwe none iyo rebo imaziki ariko none wewe kubgawe ubona wamaze kumbwira yuko ofise nawe ico cyumviro cyo gukora label none kubgawe nuko nyene kubwo kwiyinjiriza ubwawe cyangwa ni kubwo gufasha abandi? Jewe no gufasha abandi jewe uzobaza aba musiciens bose bo ngaha urabona nabo ba instrumentiste aba bakubita ibitari abagira mais urumva. So uzobaze bajya aha ibujumbura hose bose babaha 30,000 20,000 naye makaraoke yose ubona nga baba 20,000 cyangwa bakabaha 30,000 cyangwa 15,000 sasa ubwo 15,000 vraiment iyo si ni uwaje ndugu yangu nora umuntu 15,000 bale anatoka tauni anaishi sijui Buterere atakwenda namna gani na taxi agende gute na taxi imuvanye mu ijoro ya saa 8 y'ijoro urumva na taxi nakwira una comprendre uzobabaza aba instrumentiste bose jewe ndabafasha tugiye ahantu kuririmba ndaba ibihumbi jana umwe ndamuha 100,000 boss no si ibintu byo kuba boss umviriza kubera jewe ngiye gusaba uwo mpamagaye kuririmba jewe siniyumvira uko anje jeje nyene siniyumvira kwanza ivyo nza kunguka jewe niyumvira n'abandi bajya aba instrumentiste nabo n'aba musiciens unigute nabo bashobora kubaho no kuvuga yuko unyemereye yuko ngira live music no kuvuga bajya aba musiciens amahera yabo nayo ndayakubwira nkakubwira nibajya umwe wese ndamuha 100,000 urumva uzobabaze bazokubwira musicien wese abo maze gufata uzobabaze bazokubwira kandi yo 100,000 déplacement sigwabo ni yanje nigenda bavana muhira nkabashikana ku kazi nkabasubiza muhira nibakora kurajya 100,000 nabahaye no urumva. So uyo no mutima werekana yuko fise umutima wo gufasha abartiste kubera ndazi ingorane ziri muri muziki jewe ndazizi kubarusha je natangwe muziki mfise imyaka 10 una comprendre twebahora badutukanga ngo turabantu b'abanyoromoyi ngo turabana b'abantu bakenye tu comprends bahora badutuka ngo tugira muziki ngo bajya n'abanyoromoyi n'abantu bo mu masite sije bitugana bityo ulofa sana urumva. So ndazi ingorane z'abamizisiye bagira so nico gituma jewe ndonsa show sishobora kuriha abamizisiye 30,000 francs no nibishoboka oya nibishoboka 30,000 mu maririki ngize lebo jewe umusani nkaramuka ndayize umusani ndamuha inoti mbere yuko yinjira
muri lebo agaca yipanga ndamwinota akipanga akipanga agatagata kidogo bongo kweli kuko niko rero gufasha hapana kuita tu mtu hivi mtu akaja muri studio anafika na rentre Nyakabiga ana Kamenge na mguu. Sasa wewe unaenda hapo unajiita eti wewe uko na lebo gani? Vai sinzi izina ryawe rya Frey. Usanga hari abandi bashaka kurimenya rero shaka ubundi jewe nitwa Yamuremye Jean Claude. Yamuremye papa wanje yitwa Yamuremye Baltazar. Je nakwera irya zina kwa Vie. Kwa Kankara. Ati sasa na wewe na uzi? Murasa? Ukunye nubona niko papa wanje yasa. Mama Dr. Cloud. Watubwiye yuko abana n'umama wabo bari hanze. Mbega ufite abana bangahe? Babiri. Abana b'abakobwa mane ba bien sana bazuri sana. Barakuze canke umwe afise 15 ans undi afise 10 ans. Uribuka indirimbo baba barahereyeko? Ego mokera twararirimba jewe na my brother yitwa Nziza Desire muramuzi. Ego ari indirimbo ya mbere twatanguriye ko twari nka group yitwa iyo ndirimbo yitwa Diane. Diane n'umukobwa twaririmbiye Diane kandi wewe witwa Diane. Ego umbiza ndakubwira ukuntu twaririmba ewe Diane warambabaje wagiye nakwanse wagiye nakwihakanye. Yari true story. Ni ibintu nyine byo urabona abantu baratokana every day. Ni story yabaye ku mugenzi. Hanyuma wavuze ko mwari kumwe na Nziza. Ego kore kimutabandanije mukorana muri babiri. Oya ubuzima biragenda. Je na change Afrique du Sud. No mu petit wasigara ngaha. Nizere yuko ufise imigenderanire n'abandi baririmbyi baba star nyene nga mu Burundi. Of course yes. Bose n'abagenzi banje. C'est vrai. Yego. Na wo mugenzi wabo wose. Bon, sinzi bo niba bafite ingorane na jewe ariko je nta ngorane mfitanye nabo. Oya je nta ngorane mfitanye nabo kabisa. Kandi bose n'abagenzi banje. Bamwe n'aba petit frère abandi n'aba grand frère. Yego. Hama twakwishimiye cyane. Yego ndakwifuriza juste gutera uje imbere. Yego hama turakunda n'abafansi bawe ndizera ko bakunda juste akajambo ushaka kubabwira. Kwizera 90 TV ngoma ndabashimire cyane kuri aka kanya mu mpaye. Hanyuma nagomba nshimire abafansi bose murakoze cyane kuri support yanyu. Murakoze mugume mudusapotinga nk'abartiste Burundi. Murakoze cyane. Uyu mwari kumwe ni Dr. Cloud. Yeah man, the Doctor original. Hasigaye ko tutomeka. Yeah, ko tutomeka. Yeah. Wagwan. Wewe. Thank you so. Ndabashimiye cyane. Je ari Nina uno munsi urabona ko twakoranye turi babiri na mademoiselle Diane reka aduhereze igariro cyacu nkuko yari yagitanguye turagoye karibu bebe. Ngabange Dr. Cloud twavuganye byinshi ndibaza ngo makuru akwiye. Hanyuma turabarinde muri comment ayico muvuga mugishikirize hama subscribe na share. Okay murakoze cyane nawe utaha. All right, the conquering lion on tribe of Judah. Haile Selassie. Cha Rastafari.